twumvikanye yuko nobaha ibyo bitabo nabo bakazogerageza kubimenyekanisha hanyuma kubidandaza kugira ngo cyane cyane abarundi ko ari ikigo ndata Burundi kigomba gushira imbere abanyamyuga nanje nkabandimwo kugira ngo bashobore ko abana b'u Burundi bashobora gusoma ibitabo byanditswe n'abarundi hanyuma kuri cyane cyane ngira ngo nico ibisigaye nibaza ko bitabidahambaye cyane kuko bijanye n'ingene bizokoreshwa bizobikwa ibyo ntabwo kwiriwe barabisubiramo kuko murazi ikintu ndagakaranga ari ikintu cyo kwirwa bose hanyuma ngira ngo ibisigaye amafaranga siyo dushira imbere yuko cyane cyane ivyiyumviro biri muri ivyo bitabo byomenyekana abantu bagasoma nabo ngira ngo bakagira icyo bakubiyemo gishobora kubafasha gutuma bamenya ubwenge gusumba nibyo cyane cyane twashize imbere mu masezerano hanyuma ibindi nabyo ngira ngo ko ari ubwa mbere ngira ngo duhaye intege abandi duhaye akarira abandi nabo nyene bazoze bazane ibyo bakoze ari nk'ivyo mbona ngaho iby'ubukorikori iby'ubugenegene babizane hano iki kigo kibandanye naco gifasha kugira ngo babimenye nibaza yuko atari abarundi gusa nibaza ko n'abanyamahanga bazohashika bakaza ko narabonye ko hari igikorwa kinini cyane cyo kumenyekanisha iki kigo ngira ngo mu minsi itari mike n'abandi bazohashika babone ko ivyo bitabo kuko kenshi nk'iyo ukirondeye haraho utagiye nk'iyo candikiwe biragora ko gishika hano mu Burundi ubu rero cyamaze gushika ngaha mu Burundi abarundi bazoshobora kubishikira nabo babisome babone ibirimo babone yuko ko twebwe nkaho nize n'ibitabo by'abarundi bike nasomye wasanga ari abantu bahari abafaransa abongereza n'abandi ukamenya mu Burundi tuzi kwandika ntabashoboye kwandika kubera abantu badafise aho basanga ibyo bitabo ubu rero iki kigo nibaza ko kizofasha cyane kugira ngo abantu bashobore kubona yuko hari ibintu bihari abarundi bashoboye nabo bashoboye kwandika kandi nabo bashobora kubishikira bakabisoma icyo bakubiyemo nico cyane cyane nico cyatumye twiyumvira aya masezerano kugira ngo abarundi bene wacu babone kuronka ivyo bitabo babisome ababigura babigure sinzi nyene centre ishobora kugira guhindura intumbero bakabusaba ko abantu babisomera ngaha canke bakabigura bakaza kubisomera iwabo ico gihe babonye ingene bizoba biko biragenda ngira ngo tuzorondera ibindi tuzane ibi bitabo biri mu mice itandukanye bo kenshi nibijanye indimi literature nk'iki nico civyese la poesie poesie nayo vyese umuntu araba ikintu cyose abonye kenshi nkuko mubibona ngaha cyanditse ngo amaso y'umutima wanje les yeux de mon cœur, the eyes of my heart. No kuvuga rero uri umuntu agira ivyese uri umunyabo artiste hari ibintu ubona ubibonye ukabibonesha amaso hama n'umutima ugashikirwa hari ibyo kugenda uravye gutyo ukabengana ntacyo bivuze n'ibintu bisanzwe mugabo wicaye kwiyumvira ukiyumvira ico kintu ingene kiri ngaho ingene caje ingene kitava ngaho canke ukuntu Imana yabikoze ukabona yuko hari ikintu
gihambaye kirimo iciyumviro gikuru gikomeye naho nyene histoire umuntu yumvira arabiye kuvyo abona impande yiwe ubuzima bwa misi yose hanyuma ugasanga nawe urarovye nyene ugahinyana ukagahindura kakaba akantu gashobora gutwenza canke gutuma abandi nabo biyumvira ukundi ibi rero umuntu bishira muri literature indimi hanyuma iki naco muri yo kwita ko ari ibijanye n'inyigisho scientifique academique kuko bivuga kuri imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu cyane cyane ku bihugu bivuye mu Rwanda bisohotse bivuye mu Rwanda murazi igihugu kivuye mu Rwanda kagifise ingorane nyinshi kugira ngo bishobore gusubira mu nzira bisaba uburyo bwinshi bisaba ivyiyumviro vyinshi bisaba strategie utuntu twinshi umuntu agira ashira hamwe kugira ngo asubire kuja mu nzira y'abandi bantu kuko iyo habaye igihugu kibari mu Rwanda habamo amakuba menshi aha rero ndavugamwo ibitari bike ndatanga impanuro zitari nke ku bijanye n'ibi bijanye na diplomasi imigenderanire n'ayandi makungu ku bijanye no gusubiza hamwe kunywanisha abarundi no gusubiza hamwe ku bijanye ingene abanyagihugu nabo bogira ico baterereye kugira ngo igihugu gitere imbere kandi murabona ngo Burundi ngo babifashe nka nkama ibi bihugu ibintu by'ibikorwa rusangi ibintu by'uko inzego z'umutekano zija navyo mu bikorwa by'iterambere zija gufasha mu bindi bihugu bituma igihugu kimenyekana ibyo ngaha twarabivuzemo kandi byarafashije cyane iki umuntu yobishira mu gice ca kahise kuko turavugamo akahise ku Burundi tukavugamo ingene twebwe nk'abacambitse twabayeho mu bihe bitandukanye mu makuba igihugu cagiye mu kirabamo hanyuma uriko urabivuga urabisigura urumva ni cakiba muri ivyo vya histoire ngira ngo ni ivyo hanyuma ubu ndiko nategura ikindi gitabo kubijanye nyene n'imigenderanire n'andi makungu na diplomasi kuko nibaza ko ngira ngo imyaka itari myinshi cyane nzoja muri retraite hanyuma ifo yuko no kugira ngo abari nyuma yacu abo dukorana n'abazoza mu nyuma bazobone yuko ivyo twakiye turakora babe bafise ico gishobora kuba biragutse kubafasha nabo kugira batahure cyane nibaza yuko ngira ngo nko mu mezi atarenze abiri kizoba casohotse kugira ngo nanje manyurire experience nagize aho naciye ivyo nabonye abazoza bankurikira urwaruka ruri inyuma yacu nico kimwe n'aba bamwe babatama bariko baravuza baracuraranga yakavukire nanje niko nofasha abari inyuma yacu kugira ngo babone ibyakozwe babone ingene byakozwe kuko buriya misi yose umuntu ariga aha ngaha niye ntakwicirwa nibaza ko n'abandi bazobigira uko nyene hanyuma ibi bitabo rero no kugira ngo abana bari inyuma yacu abavukanyi abarundi n'abandi babone yuko mu Burundi ingene byagenda ngira ngo ntihazobishoboye bakuramo nabo bikabafasha bakabona nabo gutera intambwe bakagira nk'ibi canke bakarenza kugira ngo tubandanye natwe twubakana muri iyo ntumbero murakoze.
bazobandanya gusotera kango na centre na fondation n'abandi bazobandisomye na mwebwe abamenyesha makuru umuti nyabona hariya hariho ibitabo byanditswe n'abarundi muragenda mucishamo akajisho muzoburisho makura ngira ngo kenshi buriya umaze kuvuga uti reka ngende uko kugura igitabo harabaraba indangamutwe titre akabona umenga ati icyo kintu ntacyo nokuramo muga gufasha kandi ugasoma ntubura n'akajambo kamwe akavuga biheruye no kuramo aka expression murandunganira ngo ikirundi sinakivuze neza mugabo ntubura icyo wunguka ikintu naho utabona ucungusa ubwo nyene umuntu muravuga uti hari hano abonye igitabo iki nk'abanyeshuri biga za universite biga hehe barabijana nk'ibi bintu academique akazovuga ati muri ya centre naho bizaba n'ibitabo rekaze kuraba ko atakintu wakura ugasanga birafashije nibaza rero yuko bizofasha urwaruka bigafasha n'abandi bantu bagomba kugura ubwenge yego iyi centre rero nukuyishigikira mugirange hose mwebwe abanyamakuru kugira ngo nabo barundi bene wacu ari mashuri ya universite numvise ko bavuze ko bazobishikana mu mashure mu ntara mu gihugu cyo ari ikintu ciza cyane kuko n'abandi bana bashobora bati ujya we ko yanditse jewe kubera ikiva Rwanda ntabwo yari mu mutwe nta kintu bihambaye nsumye abandi uko gusa nafasha akanya niyumvira nabo bashobora kubikora babonye bati ubu none ko yacanditse jewe nubuzwa n'ikirwanda kuko ibyo wandika usanga ari ibintu byakubaye ko cyane wabonye aho wese afise icyo yabonye afise cyamukoze ko ugasanga ngira ngo abuze ako kantu nyene yogahinyanyira akandi ubwo usanga abifise mu mutwe abonye rero umurundi yacanditse nawe arafata none jewe kubera kino cyane hanyuma yabonye wacanditse ashobora kuvuga ati ko nakibonye muri iyi centre reka ngende maze bati ashobora kuba bazi uwo muntu yacanditse bakadushira hamwe umuntu akamusigurira buke uko yabigenjeje ugasanga birafashije bibaza ko ari cyo nibaza akamaro bizogira nayo mwongere w'inkababuranzi nkaburagira tibinga twigire mu bwatsi burebure bugabugwa n'amashuri butagabugwa n'amafuni yo agacuwe yo agacucunde wakwijuru mbega ntiwocundo gutiremba rugamba na mwaka zikangishirana ibibondo bikadoha zorihebera abakondo bangoma iki kigo mwumvise yuko ari ikigo ndataburundi cyane cyane gishira imbere abanyabuhinga b'abarundi nibaza naje ntewe iryo teka yuko banshira muri uwo murwi navuze nti iryo teka sinorogikurako reka ngende kubera usanzwe dusangiye urwo rukundo rw'akaranga rw'Uburundi cyane cyane nivyo gufasha mu kwitangira abarundi abagenzi kugira ngo ico fise mu bisabikanye nkuko umuyobozi yabivuze hano nasanze dusangiye ikintu kinini cyane na Femido Jamba ico kintu cyo kwitangira abandi gufasha abandi nibi byo kwandika ni byo gufasha kuvuga ngo twanditse ngo turonka amafaranga kenshi hari ibitabo byinshi usanga nabihaye abagenzi bo duhuye nka muhandi ngiye dusome
cyane cyane kugira ngo niyarisoma kandi ati aha nasanze bitameze neza, aha nasanze bimeze gutya, aha nasanze wowe inyanyura nanjye biragibaka nkabona gutera intambwe imbere. Urumva rero nivyo dusangiye ico kigo dusangiye byinshi, ibyo kwitanga byo gukunda akaranga byo kugira duteze imbere akaranga ko Burundi, duteze imbere igihugu cyacu, duheshe iteka igihugu cyacu mu makungu, kugira ngo reka tubananije uzosanga turonsemo uburonka kuri Nobel de literature cyane ikindi kintu. Ivyo navyo bizotuma igihugu cyacu kimenyekana. Murazi yuko henshi bazi ko ari igihugu cy'ingorane, kirimo ingorane, cyagiye mu ngwano, bose bakafata iyo shusho mbi gusa, bakibagara yuko hari ibindi bintu byiza bihari bikorwa, hari abantu bashoboye. Iki kigo rero nibaza ko muri iyo ntumbero kizofasha cyane kumenyekanisha Burundi, kigatanga iyindi shusho y'Uburundi n'Abarundi.